kera narindi abarundi bakorera hamwe ye ibikorwa bijanye n'iterambere ye mwe nivyo byabaranga ntibari bazi kwikorera amaboko ntibari bazi kujya batabiza akuya oya mbega ubuho bimeze gute gatozi turonderera umutekano w'igihugu cyacu. Iyo usomye iyo wumvira ikivugo cyacu arahavuga ngo iyo usubiyemo cyane avuga abasatirizi b'akarere iterabwoba izodushishikariye mu kuronderera ineza umwenegihugu apana ineza yawe, ineza y'umwenegihugu. Bisigurire amapeti yose wumvise yarageze mu kuronderera ineza umwenegihugu, amapeti ashyira mu ruhande ronderera ineza umwenegihugu. Ikindi ndabasaba abasatirizi b'akarere, umusatirizi w'akarere wese arondere ingene yokora, kuko iyo ukoze bijya uronse ufasha abenegihugu. Ntabwo dushaka ibintu by'amajambo abasatirizi b'akarere, dushaka ibikorwa uko nyakubahwa yabivuze, dushaka ibikorwa. Iyo umuntu agaragaza ibikorwa amajambo nagira menshi ajya ku ruhande ibikorwa byiwe bikamuzana imbere, ariko ibyo gushaka kuza imbere kandi atabikorwa ukora uzobisanga bagusubiza inyuma. Ikindi mu gusozera banyakubahwa tugire ikintu cyitwa kubaha inzego ahantu hose ugeze. Wowe ushaka uri umusindani usanze hajya aho ugiye ubahiriza, kuko niwe atwara aho hantu umwanya. Rero ibyo byo kugara usanga umuntu yagaye abantu ukagara just calm down. Cha bugufi kwawe uzokuduza urakoze.